abantu ba mbere bagwara cyane kamaze nakora mu TV bro ari abantu benshi bakubonye ngaha anye barazi icyo waje kugira ngaha anye ko tuzi mu bisanga byinshi agende muri gikure mfite ya umufandi wanje twa April inu mutemu musigaye musohokana reka kwanza namura mu TV sawa musigaye musohokana oya n'umugenzi kuva kera ndamukunda sana umeze neza ariko yego ndameze neza bro no musi muri bukanda kimeze neza cyane mwaje gushikira umuririmbyi mugenzi wanyu mubona abantu babyitabiriye ya dema bimeze neza turashimye ndabona ibintu ndi sawa kabera mbega ya maraki yahavuye yatanga amarake arahari vraiment ndabona ibintu bimeze fresh kandi nizere yuko abantu bavyitabiriye ari benshi ndabona menga ni ibintu vyumu ni fresh kabisa hariho abantu benshi bashobora kwibaza ati mbega ayo mafaranga yoba yatwaye bande mu kugira bayaguhe bisungike donc urumva jiri iravuga wa mbere no wa kabiri bamenye wa mbere no wa kabiri sivyo mwanizeye tu uyatahaye wese ari wengende yaganiwe nyene wewe bawaragiye mu mahiga nk'umudaseri donc jana ni invité spécial on va juste siroja muri gangwa ya petit mais uzajya nari mu invité spécial nafashije abagenzi banje gato gusa tumuga si cyane tu umva bagasere gato nafashije abagenzi banje urakoze cyane bro muga tu utaragenda numva tu umwe ngeneye ko bazaye baramutse umutoyi wanje ngeneye ko muhamagare nta kibazo yesi bakunzi ba Cyubahiro TV kuko mubona turi kumwe n'abaririmbyi benshi batandukanye twarose umwe mu bakomeje sorry uyu ni umwe mu bantu ba mbere babaye hiti cyane gose ni Samba Famba bari kumwe n'umwigeme amaze neza cyane amazina kuramutse umeze neza imenti urakomeye yego namwe reka kaboro kumuri yandirimbo mamarao none kurakaje Jojo ni mundeke wewe reka maze ndamutse kwanza mambo vipi bro uko fresh nigga meze neza bashima wo kwatakabura gute no musakanyira sawa mukozi iki wonyitenga no muhonyorashe arabantu benshi binyumva ati kwari kiwaje gushigikira abaririmbyi bage wowe mukutara umuririmbi so turi muri entertainment ya kombine ya comedy music na filme umuntu wese akoze ikintu swati nka show bisaba tusikikirane kuko twese tukora ama event kandi tukeneye support no gushigikirana tu Jojo ndakurosera ndagushaka reka maze naguhe kaze kuri Cyubahiro TV sa ndakurosera ndagushaka kamaze naguhe kaze kuri Cyubahiro TV merci beaucoup umeze neza ndameze neza Jengo mwana kubona gusa kuri mitandao gusa Jojo muri kino gihe Jojo ari mu biki ku muntu asanzwe atakara gukora ibikorwa arabona ibikorwa vyiwe cyane ku muvuduko nkuko yarari kera Jojo arahari Jojo afite ama projet menshi Jojo afite ibikorwa byinshi ariko arakora Bizero yuko muzakuririmba na Gasore kandi mugiye mwahuriye mu gitaramo kimwe Gasore ni novuga ko ari brother wanje mtoyi wanje ni frere wanje na ni sister wiwe Gasore ubonye Gasore ubonye jana kibazo iyo ryambere dukoranye ikiganiro umuntu ntuzenya uyu Samba Famba yaje mu nyuma iyo muko murakinana umva bikuryohera cyane nkuko muhora mukinana kera nka Gasore Samba Famba ni frere wanje Gasore ni frere wanje uvuze ngo Samba Famba cyangwa kavuga Gasore bose nabaniga banje kandi abafrero banje niyo mpamvu nonteranya kuri Famba cyangwa nteranya kuri Gasore bose nabo dukorana gikorwa muri entertainment nuko dushikana ibikorwa imbere so umwanya w'amajambo n'umwanya wo gukora yego Samba Famba ndazi kubisa abakunzi benshi ndakwatake wababwira akajambo kanyuma nyamadusa nabarangiza kuya tugenda hanze nuko gusa ndabakunda cyane kandi babonanye gusupporting impano z'abarundi barabe kwijisho rya gatatu yuko abantu niko turakora kandi ko turagerageza kwerekana impano ziwacu kimwe cyambere ni support na kindi gusa no kugabanya beef no gukora ibikorwa bivugira bavuga ati Samba Famba kera yararirimba zandi maze kuziririmba no musi cyangwa dukinira comedy oya kera nararirimba ariko ubu ndafocusinga na comedy ni biza cyane comedy ndirimo nazihagaritse gato gusa soon ndasubira kandi kuririmba kuko ni impano mfise mu mpano mfise urakoze cyane merci mani kwaki Jojo reka nagushimire bwira abakunzi ba Cyubahiro TV akajambo kanyuma merci beaucoup abakunzi ba Cyubahiro TV mwese aho muri hose ni mwubahwe muri ababosi bacu turabakunda cyane mubandaye mukurikirana Cyubahiro TV
kandi turabakunda cyane mu bana mugira sabone share partage n'ibindi ciao. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV nkuko mubona twari kumwe na Jojo umwe mu basitari ba mbere bakomeye mu gihugu cy'u Burundi hamwe woreha guca mu bugizi na woba utari umuntu ukaze. Oyo vipi? Poa sana. Umeze neza? Poa kabisa. Uyu muhungu yambwiye yuko woyo kunesha. Ati? Yambwiye ko mukwanye woyo kunesha. Yo nesha. Uni grand frère no mwubaha. Ego. Wana ariko jambere bakubonye witwa gute? Je nitwa Obo kuzina Jigistar. Usanzwe uri umuririmbyi cyangwa umudanseri ko tuzi unya numunyabisanga mugabo n'umudanseri. Je nari umudanseri ndabiheba nza mu bintu bya business. Ibintu nk'ivyo tu. Ego. Washaka kuturimbira akaziki kamwe mu ndirimbo zawe usanga warasohoye. Okay. I'm very happy ndi kumwe na maniga n'abadada bafise amajigajiga bare batambuka nk'amatwiga turabadatana mu ndagano nk'amashiga. Ya Obo. Ego. Iyo ndirimbo isanzwe iri kuri YouTube. Sha iyo yaratakaye tu man kubera narabihevye ndinjira mu bintu vya business. Ndirimbo waje gushigikira undi muririmbyi mugenzi wawe. Abarimbyi bagiye hamwe bakaja mu rukundo byo usanga bimeze fresh cyangwa ubona gute? Vyose vyoshoboka man. Ego. Reka nagushimire cyane nibaze yuko no musi ngaga n'abaririmbyi bose kugira mumwe wose ndamwumviriza icyumviro cyiwe. Fresh ariko ubonye Jensen nande? Wewe? Ubibonye tu. Na kwikangati. Avuga. Ubona unsa nande tu? Oya jewe sinza basa ahubwo nza abantu basa. Ruzi? Je sinza basa, nza abantu basa. Okay, abantu basa rero. Ubona asa n'umuntu nande. Je. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV. Nkuko mubona turi mu baririmbyi benshi cyane. Whisking. Umeze neza? Fresh sana bro. Yaje. Sino musi gusambegwa buri musi bro. Uno musi wabereka ramutse bakunzi ba Cyubahiro TV. Ya abakunzi ba Cyubahiro TV ndabaramukije cyane ndibaza ko turabakurikirana kandi turabakunda sivyo none. Waje gushyigikira umuririmbyi mugenzi wawe ndetse mbananye nabigushimira ubona gute uko abantu baje niko mwabishatse. Ya ndibaza ko igitaramo cyari giteguye kandi abagiteguye nizere ko batashavuye uko aha abantu twahabonye n'ijya mbere twababonye ngaha mu ikibanza nizere ko babandanije bakora n'ibindi bikorwa byo bishobora kurengana gusumba nibi nibaza ko abantu atari bakeyi gusumba twagewe cyane ya yego je nabona umenga muri kumwe na timu yawe yose kamaze ndayiramutse umeze neza Imeze neza. Fresh. umutse waje gushyigikira umuririmbyi mwene wanyu Whisking usanga muravukana avukana ya uriya ni petit frère wanje turavukana abandi ni timu yanje nawe ari muri timu yanje uko ahari mba ndahari kandi aramba hafi mu bintu byinshi ya uno musi mwaje nk'amahasa umuntu aba arabye mwese gusa imiko nitandukanye ubona umuza gutamba gute ku muririmbyi wanyage agiye kuri stage Urabajije gute? kana gushimira Urabajije gute? Sinumvise neza. Urabajije gute? nabajije ati umuririmbyi wanyine yamara kujya kuri stage muza gusupportinga gute? Ko basupportinga abaririmbyi bari kuri stage ntukuzi. Turaduza ibiganza nyene turashika tuzoba Whisking je nagushaka kuri stage naje bro sawa murabona abaririmbyi ni benshi sana turi kumwe na Walidu Bambi Petit Dani wa muririmbyi wa Fiso ramutse abakunzi ba Cyubahiro TV uri umuririmbyi wa Fiso Walidu vipi umeze fresh kwanza mwegere ngaje cyaka dukora ikiganiro rero Petit Dani vipi ramutse abakunzi ba Cyubahiro TV ramutse abakunzi ba Cyubahiro TV Ndabaramukije mwese aho muhereye abakunzi ba Cyubahiro TV hamwe na Jasmine wese. Walidu Bambi kuri stage washaka kubyifatamwe neza cyane kamaze ndagushimira. Wabonye abafana bakwakiriye gute? Je kubwanjye nabonye ko bakwakiriye neza. Ko bakwakiriye wabishimye. Yego jewe nk'umwami w'abantu ko wanyakiriye nabishimira gusa. Yego bagiye kwanza na kapera turetse kuri stage. Wabuze agapera gute? Ingeso. Agapera ariyo yose. Indirimbo zose ingeso. Yariyo yose igenda zikunda indirimbo zawe man. Waba papa bobo bagenda n'abana bato. Waba bana bato. Bihanga ba papa bobo ngo nimbo bafise iponyo. Bafise abana bangana. Izo ngeso nazo
ku bajene batera amata. Ogezaho. Oya je ntange sofise. Petit Dani, ko twaje ku ndirimbo mugani nasikia myaka twagiye kuri mugani walahi. Hari abantu benshi ariko jambere twagiye nasikia myaka kwanza. Nasikia miaka sasa imepita 17 toka siku umeondoka mungani hata jina langu. Petit Dani, hari abantu benshi bakwifuza bibaza ati Petit Dani mbega yarapfuye ibikorwa bimeze gute? Narapfuye je numbona ngaha je mbona uhari ariko wewe muri kariyeri yawe siriko nakubona. Ego muri kariyeri ndiho sindiho me bivanye n'ijya benshi barambaza imisi maze tugacerere hari umwanya tuba tuvuga ati reka dukurikirane n'ubuzima bivanye n'umuntu ahura n'intambara nyinshi ivyo nayindi mu vyaraheze nizeye yuko nkuruki aho duhuye ni mu kabare ni muri konsere simuhira nuko naje gukora akazi nuko munyiteze bakwitega ku bikorwa bishasha. Hari umu manager yo ashaka kugufasha wewe mugabo akabura hagukura mbega Petit Dani yo mukura he umuntu mu manager ashaka kumusupporting. Ego vraiment so asha wayo wese yabukuze umupapa umama umwana nkuko bisanzwe bafise umutima ngo ni benshi bafasha. Account yanje afibi ni Petit Dani Daniel, YouTube ni Petit Dani Daniel, hose ma Instagram hose ushaka message na nimero zose bihari. Sasa vipi kuhusu Mkombozi? Ile video tutaiona mutafanya ingine ngoma? Ahubwo nico gikorwa ca mbere kwanza ngiye kubaha. Imbere mu minsi nene mu gacerere. Sishaka kuvuga byinshi. Arino twakoze nk'umuvyeyi yaramfasha yamambye ati Petit narashize ngo dukora amasanamu vuba. Wari do Bambis. Reka nagushimire cyane. Umunyabisanga wa mbere na mbere. Umeze neza? Tendo umunyabisanga je. Wewe uri umunyabisanga sana. Wapi manje si umunyabisanga gusa tujewe. Wari do hari umudanseri. Iki kintu Elipro yakoze gufata abaririmbyi abadanseri akabaha amafaranga kumvoye kugira kore challenge. Wacakiriye gute nk'umuririmbyi? So jewe nka wari do Bambis hama jewe kuri Elipro ndakora abantu benshi sivyo? Yakoze ikintu kinini kandi akiri muto. Urumva? Abaririmbyi naje navyamaye ikigwa vuba naje ngiye gukora ibintu ama challenge abadanseri nabone bashikirwe kuko abadanseri turakenera nini turabakeneye nabo baradukeneye sivyo ata abadanseri na muziki wari muziki ata abadanseri nta muziki uhari mbega ajya amahera kugira bayatange wabona bisungiki nk'umuririmbyi sa ajya amahera kugira bayatange bisungiki so amahera ku badanseri umviriza baraba umuntu yatanze bien zirira hari Sibasa ukosora batubya atanje fresh atanje bon arayakwiriye ategeza gutora amahera yiwe. Reka nagushimire cyane bro. So reka nagushimire cyane. Thanks sana. Yes bakunzi ba Cyubahiro TV. Urabona yuko turi kumwe n'abantu ba mbere bakomeye cyane bameze fresh. Reka manze nakuramutse umeze gute mambo vipi? Huyu ni director mkali. Mambo vipi kwanza? Poa. Kwa fresh. Angalia kamera. Unakaza lakini ni umuntu yitwa Pops ni uyu akora ama video wa mbere mu Burundi akomeye cyane. Yes bakunzi ba Cyubahiro TV. Kuri mikoro mutumwe na Justin Masamba inyuma ya kamera na Alex Mona nyimukana subscribe na comment twini bikume bimeze neza cyane. Uno muziki kumwe umwe mu baririmbyi baje gukikira abandi baririmbyi mugenzi we bamwitwa Power Boy. Mwabambuga izina ryawe kamazina mwekaje kuri Cyubahiro TV banza baramutse biti. Yes, ni Power Boy ngamejize from Bibizi Paradise aka Lokonyaje Konyiture Zatiste Kinsomba kuma Konyiture Zatiste Demon. Ayo mazina yose nayo wawe? Yes, ni amazina yanje. Wowe uri Murundi kweli? Manje ndi Murundi jana kwijana from. Abantu ariko jambere bakubonye ubuvuka he? Mvuka Bibizi Paradise aho ndasigura Bubanza man. Bubanza n'umwana wacu. Bubanza yaruguru cyangwa Bubanza yino? Ubu dusiga turi abanyabujumbura twese. Urabyumva? Ni Bubanza yaruguru natu yose bayisize muri Bujumbura ariko mba muri Bubanza yaruguru. Kuva mu ntara ya Bubanza ubu ni komine ubu kuva mu komine ya Bubanza waje gukikira umuririmbyi Elipro. Waciyumviriye gute? Man ni byiza gushigikirana mu muziki industry y'u Burundi kugira ngo tugire aho dushitse naja zonshigikira kumbe nanje ndashobora gutera imbere nkarenga nahari cyangwa nkamusumba ku buryo nanje azoza kushigikira aho ni fresh kuburyo nawe uzoza hari abantu benshi rya mbere baba babivuza kumenya ibikorwa byawe mbega ufise ama video angahe ufise indirimbo zingahe kuri YouTube
nkuko nabivuze nitwa Pablo Ngamejizo, mfise indirimbo zibiri. Mfise indirimbo ya mbere yitwa Banjuka, mfise indirimbo ya kabiri yitwa Va ku bintu, ariko nta video ndashobora gukora gushika muri kano. Karagushimire cyane kanje kwa Bienfrima Boy. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV. Joyure Bienfrima Boy, Bienfizo Mutakuriyano. Ari abantu benshi uzosanga keshi na keshi. Ona Frima Boy, wari waberewe cyane muri stage nta yambunda guhareka mazina gushimira. Vipi? Merci. Meze neza? Yego. Wari watesheje sana? Yego. Vipi kuri kata? Poa. Indirimbo batamye cyane kuruta iyindi. Bana ni bon, indirimbo byose bazikunze, lolo, ikirato, kata byose. Ibyo narinzi. Mu baririmbyi kure gushigikira abandi baririmbyi bagenzi bawe. Wowe nawe uri kurategura iki kugira nako tuze kugushyigikira twese muri rusange nk'abaje uno munsi? Icyo nshigikira ko umuziki utera imbere, abakina amareresi bashike kure. Ndi kumwe na Uriro, aho sinabaza amazina, uwo yitwa Chamamare, unawe ni Famba Gasuguru, Sister Jojo, manager Amisi, rumva benshi ni benshi nzi. Abaririmbyi jana bashigikira bose. Uno munsi yabaye fête de la musique, byagenze neza, nonga byagenze neza, rumva byose ni show. Kana gushimira cyane Frima Boy. Merci Jasmema. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV. Uyu ni Gogo Frima cyane Samira kini. Rabisha kamera hariya ujya witwa Gogo Frima. Rabisha kamera ngaha Gogo Frima kwanza. Gogo Frima bite? Ni bien. Umeze neza? Ari abantu benshi bashaka kumenya ati uduha umuco kuri Bienfrima Boy yuko uwo buri manager wiwe byitsi. Renda shaka nandi uno musi nk'umuco. Oya sinde manager we. Uri umufasha we bisanzwe. Ndi umugore we gusa bisanzwe. Muzoro nk'ikibondo ryari nyuma yo kuva hanze Frima Boy sigakora video zizimbye. Biri hafi. Yes, bakunzi bacu reka ndagushimire cyane. Merci. Uyu bamwitwa Gogo Frima. Ndazi ko abantu benshi bamwumviriza mu ndirimbo za Bienfrima Boy uko yamaya muririmbye, ariko abantu benshi ntibari bamuzi. Twashoboye kuyaga amajambo menshi agiye atandukanye. Ndabona n'abaririmbyi benshi ko bameze fresh. Musigaye mwitereka inzoga vipi? Fresh man. Meze neza? Safi bro. Wasohotse n'umusheri wawe? Wapi man. N'umukunzi wawe? Mani. Kocha kugusaba akaturamutse. Bali na kiwazo tu. Sister Beat. Ipoa. Meze neza. Sanzwe n'umusheri w'uyu mutiko. N'umugenzi wanje. Hari abantu benshi bakubonye ngaha muga ntiturakona kuri stage. Maniga man. Maniga ni oya ndabizi kuri maniga. Hari abantu benshi bakubonye ngaha anya muga ntiturakona uri kuri stage. Vipi kuza gushikira umuririmbyi umugenzi wawe? Man ni fresh sana. Je naje kumushigikira nk'umujama wanje tu. Ariko ndibaza ndi kuri programa sindashikirwa muraza kumbona. Man. Reka nagushimire cyane. Thanks sana bro. Abaririmbyi si umwe gusa, abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Vipi bro? Man, fresh nigga. Umeze neza? Fresh kabisa. Kazina kawe. It's your boy VV Pro aka my nigga. Waje gushyigikira umuririmbyi mugenzi wawe? Wabonye abantu babakiriye gute? Abantu baranezerewe cyane no kubona turiko turafata supporting umusani wacu. Ni bwabo umwe nyene kugira ngo tubandanye dusupportingana kugira ngo umuziki ndundi tuwuteze. Mga yamahera we waranyemereye amafaranga ntayo wampaye kubera iki? Wamukwe ni video. Waruti ko nzokufata. Bijambo rimwe uramvumbuye. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV. Muri kino gihe ntitukikubona. Byagenze gute? Ndiko ndakora, hari byinshi ndiko ndakora, so nkorera kuri orere jewe nkorera ku mwanya. N'ubu mfise indirimbo shasha yitwa Firinga iri ku rubuga n'ubuye nibagende bachatinge kabisa iri ku rubuga. Reka ndagushimire cyane. Asante sana man. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV. Yakunda yagisha bamwe mu baririmbyi baje gukigikira Elipro. Mugabo ni turumva abadanseri. Wowe uri umudanseri? Yego. Ajya amafaranga uba wayatwaye byagenze gute cyane amafaranga negereza kuyatwara jewe kuko mu badanseri bose mu Burundi nije muntu wa mbere nzi gutamba sana
wowe nawe urabona ko ajya amafaranga uza kuyatsindira aya mafaranga ajyana akantu gatonya cyane akantu gatonya cyane namaze kuyajyamo n'ibintu hajya rehe ibiyeri byose naguze namaze kuyajyamo ibiyeri ushobora kurya amafaranga uri kurahiganwa ucaranatsinda hajya nabonye ko atamuntu n'umwe yonsinda ku madashe agenda ndaguruka ndakaze umuyangayanga twagiye rero gatonya kuri iki abace bayica bace bayica oha we nacho ndabica wowe uvuga yuko uno munsi uza ajya amafaranga uza kuyatwara no munsi ahubwo ajya ndosha ndazana n'umugore mwishwanje yes bakunze ba Cyubahiro TV abadanseri basaze ngo amafaranga bashaba yazana mw'abagore nige rya mbere wowe nagira uzozana wo ku munsi cyangwa uzokwa cenzo maze kuyatsindira fresh na fresh mbe n'umwe nzozana nk'ijana aya mafaranga ndayatahana nkenda mama reka nabashimire cyane nawe turagushimiye yes bakunze ba Cyubahiro TV je kwa Jasmema yaga musaza muranda kumva urumva yuko abaririmbyi ni benshi ngaha anya usigaye waravumye sana sorry